Iri joro ndabifuriza ibihe byiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu mubana natwe gatanu kuri gatanu kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Imboneshakure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biravugwa hirya no hino ku isi. Tugarutse mu nkuru rero zikomeye cyane ziriko ziravugwa muri iri joro nyine, aho tuje kuvuga ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa guturuka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunarebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi wa kane waje kugenda urangwa n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye, aho ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi naho hari akavagari k'amakuru menshi cyane agendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara ngaha mu mutekano. Dore ingingo nkuru rero turaza gukomeza kwibandaho muri kino kiganiro cyacu nyine cyo kuri uyu wa kane tariki 22 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024, by'umwihariko hano kuri Burundi News TV. Mu gihugu cacu c'u Burundi rero hakomeje kugenda havugwa inyuruzwa ry'abantu bagiye batandukanye, ndetse gushika none amakuru ahari avuga yuko rero abantu bariko barafungwa, ndetse by'umwihariko n'abandi bantu bagiye barafungwa mu bihe bigiye bitandukanye, bakaba batarigeze baracirirwa imanza cyangwa se bakagirwa abera, ariko ntibabashe kuba borekugwa aribo benshi cyane, ndetse ibyatumye gereza zigiye zitandukanye zari zifite ubushobozi bwo kwakira abantu runaka ubu ngubu baragiye bikuba nk'inshuro zishika kuri enye cyangwa se zitanu. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda binateza impfu nyinshi za hato na hato mu basanzwe bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bafungiwe muri ibyo bice muri rusange. Ibi ni nako bikomeje kugenda bituma rero imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu ikomeza kwibasira leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho byakomeje kugenda biramusebya hirya no hino ku isi ku ruhando mpuzamahanga, nyuma y'uko isi yose yatanguye kugenda ivumbura yuko uyu mugabo ari umwicanyi. Methodiste Libre ni nawe rero arongoye ishengero ryo mu Kajaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hakaba hamaze kugenda hamenyekana ifatwa rya Pastor rero Amoni Binagana kuko byotanguye kugenda bishyirwa ahagaragara. Uyu mugabo nawe afashwe rero mu gihe hariko hari n'abandi bagiye batandukanye nabo bakomeje kugenda barafatwa mu bihe bigiye bitandukanye, mu gihe kandi hatanguye gahunda hatangwa amatohoza mu mashengero agiye atandukanye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Abapasitori batanguye gufungwa, ariko kandi abenshi bariko barafungwa bakaba bagezwa kuba barakorana n'abagerageje ko bohirika ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abandi bariko baragenda bagaragazwaho yuko nyine boba baragize uruhare mu bikorwa byo gushaka gutembagaza Petero Nkurunziza yahoze arongoye icyo gihugu c'u Burundi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka 2024 rero nibwo Pastor Amoni Binagana yaherekeje rero umupasitori mugenzi wiwe baja gusengesha mu ishengero ryo mu Kirundo bita Eglise Pentecote rero Jeovaniste. Bahejeje rero gusenga, Pastor Amoni Binagana yagiye kuramutsa rero mugenzi wiwe asanzwe ari n'umugwizatunga aho ngaho muri Kirundo, ariko ibyamubayeho nyine nagahomamunwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Aba bombi rero baje kugenda barajyanwa barafungwa, ndetse gushika none bakaba bagifunze, anyamara atakintu na kimwe bigeze bakora kigaragara cyangwa se kigaragaza neza yuko nyine baba barakoze ibyaha bikomeye cyane. Ibi bikaba ari bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda birateza umutekano muke cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaje tubigarukeho rero mu buryo burambuye. Turaza kugaruka kandi mu bikomeje kugenda biravugwa ku ngwano zikomeje kugenda ziraba hirya no hino ku isi. General Kifuka rero usanzwe uyoboye ibikorwa bigiye bitandukanye ngaha muri Kongo, kuko mu minsi yeze nabagejejeho amakuru yavugaga yuko yaje kugenda agaragara mu mashusho ariko arahuhotera umwe mu basirikare ubwo yari yasinze, ndetse ubwo yahohoteraga umwavoka, ndetse abavoka benshi bakaba barasabye yuko yomuvuza byanze bikunze, ndetse bagahita bandikira inyandiko Minisitiri w'Ubutabera ngaha muri Kongo Bwana Constantin Mutamba. Uyu mujenerali yatanguye gukurikiranwa nk'uko amakuru mfise akomeza kugenda ambwira. Ni mu gihe kandi Donald Trump watanguye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ategerejwe mu mpera z'uyu mwaka, akaba yamaze kugenda afatwa nk'umuntu ushobora kuba igisubizo kwirangira ry'ingwano ziriko ziraba hagati y'igihugu ca Ukraine ndetse n'igihugu c'u Burusiya. Naho Joe Biden yasanzwe arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye igihugu ca Israeli gukura cyangwa se kureka kugaba ibitero bikomeye cyane muri Gaza, muri kino gihugu cya Palestine ku mutwe wa Hamas, mu gihe Israel
Israel ivuga yuko idateze kuzakura abasirikare babo ku mupaka uhuza Misiri ndetse n'icyo gihugu ca Gaza cyangwa se icyo gihugu ca Palestine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. N'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa, ndabahaye ikaze mwese nshuti banywanyi ibiganiro byacu kuri uyu mugoroba nyine. Reka tubane muri kino kiganiro turebera hamwe ibyo n'ijoro ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Ndabashubije mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abanywanyi biyimbonera kure ya Burundi News TV, abaho baherereye hose, haba hano mu bisagara bigiye bitandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi, tubifurize kumererwa neza cyane cyangwa se tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Mbabwira ngo niba ari ubwa mbere ubanye natwe cyangwa se niba ari ubwa mbere ushitse hano, byonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bugezweho cyangwa se mu buryo bworoshye. Abanywanyi bacu kandi namwe mudukurikiye muherereye hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mbifurije kumererwa neza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane. Ikaze rero tuyatangurire ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Ibitangazo z'umukuru bigiye bitandukanye bigendeye rero ku nyandiko cyangwa ibyegeranyo bimaze kugenda birashigwa ahagaragara byerekana ubugome ndetse n'ubundi bugome ndengakamere bwagiye burakogwa na General Neva nabo bafatanyije kurongora kino gihugu c'u Burundi. Rero bakomeje kugenda bandika yuko izina ryiwe ryotanguye kugenda rihingandanya hirya no hino ku isi, mu gihe rero by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi imbere mu gihugu hakomeje kugenda hagaragara urugomo, gufunga abantu, kubarenganya, kubatoteza nk'uko nyundi biri muri ico cegeranyo. Kuko rero nari maze kugenda bibabwira, usibye bariko baricwa umunsi ku munsi, usibye bariko baranyuruzwa mu bihe bigiye bitandukanye, ubu noneho General Neva akomeje kugenda arakora amabara akomeye cyane. Kuko nari maze kugenda bibabwira, aba pastor bashika kuri 2 baje kugenda barahura n'akaga gakomeye cyane. Uko naje kugenda ndababwira rero mu kwezi kwa gatanu umwaka 2024 rero Pastor Amoni Binagana rero yarekeje umupastor mugenzi wiwe baja gusengesha mu isengero rero ryo mu Kirundo bita Eglise Pentecote Giovaniste. Amakuru adushikira avuga yuko rero bahejeje gusenga, Pastor Amoni Binagana yagiye kuramutsa umugenzi wiwe asanzwe ari n'umugwizatunga rero aho ngaho muri Kirundo. Ageze muri urwo rugo rero niho serugo rero n'umushitsi we rero Pastor Amoni Binagana bahagarikwaga rero n'umukuru w'iperereza mu Kirundo Pepina rero Habimana ari kumwe na Protocole Jean Claude Ndemeye, baca babajana rero mu gasho ka komisariya y'igipolisi cyangwa kwa komiseri w'igipolisi ca Kirundo nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira. Inyuma y'indwi rero zibiri Pastor Amoni Binagana rero na mugenzi wiwe cyangwa na wa mugwizatunga bajyanywe imbere ya sentare nkuru rero ya Kirundo kugira umucamanza yemeze ko baguma bapfunzwe cyangwa se baburana bidegembya nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Sentare yafashe ingingo yo kubagumiza rero mu gasho, bahavuye buguruza rero ibijyanye n'iyo ngingo muri coup d'etat muri coup d'après ya Ngozi nk'uko bikomeze kugenda bitangaza. Coup d'après ya Ngozi rero yarafashe ingingo yo kurekura wa mugwizatunga, naho Pastor Amoni Binagana we aguma afunzwe. Amatwi rero akomeza kugenda aradusumira avuga yuko nyine abacamanza bari bafashe ingingo yo kurekura Amoni Binagana, ariko Protocole Jean Claude Ndemeye n'ubundi ande aza kugenda avuga yuko ngo Binagana adagomba kuba yorekugwa cyangwa se ngo abashe kuba yovanwa ngaho muri kwasho. Jean Claude rero Ndemeye ndetse na Prosper Yamuremye rero bariko barondera icaha gishasha bashira kuri Pastor Amoni Binagana nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Abafunzwe rero Pastor Amoni Binagana barazi neza yuko rero bamufungiye ubusa, icaha bavuga ko rero gisuma urusaku nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ngo biba yarakoze kandi atari icyaha cyobasha kugeza umuntu mu gasho. Ntibacerekana rero na gatoya ngo berekane ingene uburyo yoba yaragikoze. Ntibavuga amakuru rero Amoni Binagana rero yoba arondera mu Burundi n'igihugu yoba ayaha. Telefone yiwe rero ifiswe n'iperereza, ariko kandi nta na kimwe bayisanzemo cotuma akekwaho cyangwa se akomeza
ikomeje kuba yofungwa kugira bikureyo rero abapfunzwe. Amoni rero Binagana bariko bagerageza gufondafonda icaha gishasha ngo Amoni Binagana rero si umurundi, ngo si akoresha impapuro ngo akoresha impapuro z'amagendu. Ubu ngubu barondera kuvuga yuko rero Amoni ari umunyamurenge utari umurundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ubu rero abafadikanyije rero uwo mugambi w'ububisha ni abashika kuri batatu, barimo Protocole Jean Claude Ndemeye wa Kirundo, umukuru w'iperereza muri Kirundo, Habimana Prosper Iyamuremye w'Ingozi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Igiharuro rero cabo kirateye ubwoba kubera rero Amoni Binagana afungiwe Ingozi. Bizosaba rero ko sentare ya Kirundo izoja gusasa Ingozi kugira ngo rero ice urubanza rwa Pastor Amoni Binagana. Muri kino gihe rero kandi hari ingorane ikomeye cyane y'igitoro, umwaka wose urashobora guhera rero urwo rubanza rutabaye. Uwo mwanya rero wose Pastor Amoni Binagana azoba afunzwe atacana kimwe akoze. Ibi rero bikomeje kugenda biratuma abarundi benshi bariko baratabariza bagenzi babo, ndetse abandi bakaba batanguye kugenda bafata gahunda yuko bashobora gutegura imyiyerekano ikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo bibutse leta yuko ifise gahunda yo kuba yorengera abanyagihugu, idafise gahunda yo kuba yokomeza kugenda irabarenganya. Amwe mu masoko yacu kandi mu Kirundo aravuga yuko Jean Claude Ndemeye rero azwi cyane mu byo kujya ibiturire cyane. Ayo masoko kandi avuga ko ari gace cyane umuntu ashobora gutunganirizwa na Jean Claude Ndemeye aco amuhaye kumbure igiharuro rero kiri hano kijyanye n'ibiturire. Ubundi ngo nibyo kumvikana ingene rero umuntu yaduka agahakana ko umurundi afise ari umurundi kandi afise umuranga byose atari umurundi, akamwagiriza ko rero ari umusumyi w'urusaku w'ikindi gihugu, ariko kandi navuge ico gihugu canga se ngo yerekane amakuru uwo muntu yoba atanga ayakuye mu Burundi akayarungika nyine muri ivyo bihugu bindi. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero abantu bakomeza kugenda bibaza ubu impamvu ndetse nuko bigenda mu gihe umuntu abakomeza kugenda afungwa kandi atacyaha afise. Ibintu biriko biraba rero kuri Pastor Amoni Binagana ni akambaro k'ibara rero kandi birateye ubwoba. Twese rero nitwiyumvira nitwagera rero ku rugero rwa Procureur azohora abyuka ahakana ubwene gihugu bw'u Burundi akamwita umunyamurenge cyangwa se umunyamahanga, akagira ngo rero akamushira ko ibyaha bitagira icerekezo na kimwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turafise abarundi benshi rero cyane cyane bavukiye mu mahanga kubera ibihe by'ubuhunzi cyangwa se izindi mvo, none hamwe rero umutegetsi wese abishatse yoza araka ubwene gihugu abarundi bavukiye hanze byoca bigenda gute? Iri bara rero rirahagarare nk'uko abantu bamwe na bamwe batangiye kugenda babivugwa. Imiryango igiye itandukanye rero irakomeza kugenda itabariza ndetse inavuga yuko rero hokabaye hageragezwa kubaho kogwa by'umwihariko ubutabera buboneye mu rwego rwo kugira ngo abantu bariko baragezwa imbere y'ubutabera cyangwa se abantu bariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye babashe kuba bofashwa, dore ko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye. Ngaha kandi muri kino gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibyasha bigiye bitandukanye biriko birasigwa kuri iki gihugu biturutse ku burongozi bw'icyo gihugu, aho abategetsi b'icyo gihugu barasa naho batagifise umutima wa kimuntu, aho imiryango mpuzamahanga ikomeje kugenda igaragaza neza yuko nyine ngaha muri kino gihugu hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse bitari byiza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe amakuru rero akomeza kugenda dusumira avuga yuko leta y'icyo gihugu yatanguye gushyirwaho igitutu, ari nayo mpamvu kandi abantu bamwe na bamwe botanguye kugenda barafungurwa. Ikigo ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kirengera ibidukikije ICCN cyatangaje yuko cyafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma inkende zishika kuri 15 zari zivanywe mu ntara ya Sankuru nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu butumwa ICC rero yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter kuri wa 21 kana mu mwaka 2024 yagize iti ICCN yafashe imizigo yari irimo inkende zika kuri 15 ku kibuga cy'indege ca Goma zivuye muri Sankuru. Iki kigo rero cyasobanuye igikorwa
cyo gukura inyamaswa muri pariki muri ubu buryo rero ko ari icaha gihanwa n'amategeko giteganywa n'ingingo nimero ya 14 akarongo kaberamye 003 ryo kuwa 11 Gashyantare umwaka wa 2024 ryerekana kukurengera ibidukikije. Ntabwo ICCN kandi yasobanuye niba hari uwafatanywe izi nyamaswa ndetse naho zari zijyanywe. Bivuga ko rero iyi dosiye rero yatangiye gukorwaho iperereza mu rwego rwo kugira ngo nyine habashe kuba homenyekana imvo n'imvano y'ibyo bintu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe kandi iki gihugu cyakomeje kugenda kigaragaza ibibazo bigiye bitandukanye. Leta ya Israel kandi yahakanye amakuru yavugaga yuko iteganya gukura ingabo zayo ku mupaka uhuza intara ya Gaza muri Palestine ndetse na Misiri nka kimwe mu bihugu bigize amasezerano hagati yayo n'umutwe witwaje ibigwanisho wa Hamas. Ikinyamakuru Kani 11 rero cyo muri Israel nico cyari cyatangaje aya makuru kuri uwa 21 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024 aho n'ubundi gisobanura yuko ici cemezo cyafashwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Leta zunze ubumwe za Amerika, Qatar ndetse na Misiri biri kugerageza guhuza Israel ndetse na Hamas kugira ngo impande zombi rero zihererekanye imbohe zafashwe kuva mu kwakira umwaka wa 2023. Hamas yatangaje neza yuko itazemera ibyo Israel isaba mu gihe ingabo zayo zitava mu muhora wa Philadelphia ndetse n'uwa Netazarima yegereye Misiri nk'uko biriko biratangazwa. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe rero wa Israel byasubije biti inkuru ya Kani 11 ivuga ko Minisitiri w'Intebe Netanyahu yemeye ko Israel izava mu muhora wa Philadelphia ntabwo ari ukuri. Israel izakomeza guharanira kugera rero ku ntego zemejwe na guverinoma zirimo gutuma Gaza itongera kuba ikibazo rero ku mutekano wayo. Israel ikomeje kugaba rero ibitero bikomeye cyane muri Gaza isobanura ko igamije gusenya Hamas. Minisiteri y'ubuzima muri iyi ntara rero tariki ya 20 Kanama yatangaje neza yuko kuva mu mwaka wa 2023 hamaze gupfa abantu barenga ibihumbi 40 mu gihe abandi benshi baburiwe irengero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi kandi biriko biraba mu gihe n'ubundi Perezida Joe Biden igihe uyoboye Leta zunze ubumwe za Amerika yabashije kuba yosaba nyine Benjamin Netanyahu kuba yokura izi ngabo nyine muri ivyo bice nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nk'uko amakuru adusumira akomeza kugenda bivuga, Perezida Joe Biden wa Leta zunze ubumwe za Amerika rero yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu ko guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza muri Palestine byihutirwa kugira ngo rero imbohe zibashe kuba zorekugwa. Ubutumwa rero yabumwoherereje mu kiganiro bagiranye ku murongo wa telefone kuri uwa 21 Kanama mu mwaka wa 2024 citabiriwe kandi na Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris watangiwe kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu asimbuye nyine uyu Joe Biden. Akaba uyu mugore agiye guhangana na uwahoze arongoye ico gihugu nyine Perezida Donald Trump. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Amerika rero Joe Biden yabwiye Netanyahu ko guhagarika ingwano n'umutwe wa Hamas aribyo byotuma ibiganiro biteganyijwe i Cairo mu Misiri bishoboka ndetse bikaba byogenda neza. Amerika kandi yasezeranyije Netanyahu ko izakomeza gufasha Israel guhangana n'ibishobora guhungabanya umutekano wayo biturutse muri Irani cyangwa se ku mitwe yitwaje ibigwanisho irimo nka Hamas, Hezbollah ifite ibirindiro muri Libani. Ntaco guverinoma ya Israel kandi iratangaza kuri ico kiganiro gusa. Netanyahu aherutse kuvuga kenshi ndetse yumvikana kenshi avuga yuko ingabo z'iki gihugu cabo zizakomeza ibikorwa byazo muri Gaza kugeza ubwo zizaba rero zimaze gusenya imbaraga zahungabanya umutekano wazo w'icyo gihugu. Abashinzwe ubuvuzi muri Gaza rero batangaje ko mu rukerera rwo kuri wa 22 Kanama ingabo za Israel ziciye abantu bashika kuri 22 mu duce twa Diera de Balaha ndetse na Kane Yunisi. Abamaze kwicirwa rero muri iyi ntambara kuva umwaka uheze rero bararenga ibihumbi 40 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Ibikorwa by'ingabo za Israel kandi bigamije ahanini kwihorera ku bitero Hamas yahagabye kuri iki gihugu haragari ku itariki 10 Ukwakira umwaka wa 2022 byiciwemo abantu bashika ku 1200 abarenga 250 bakagirwa imbohe ari nayo impamvu haba hariho gahunda z'ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo habashe kurebwa nyine uburyo ivyo bikorwa bizobasha kuba byakugwa ndetse n'izo mfungwa zibashe kuba zorekugwa. Ni mu gihe kandi iyi ntambara ikomeje kugenda iba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi miryango igiye itandukanye, hari ababona Perezida Donald Trump yuko intambara irabera mu gihugu c'Uburusiya ndetse na Ukraine ari we washobora kuba yoba igisubizo kirambye. Ni mu gihe intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera rero muri ivyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho canga akomeza kugenda aradusumira, aho noneho ingwano ziriko zirinjira mu gihugu imbere mu gihugu ca Israel imbere mu gihugu c'Uburusiya, aho Perezida Vladimir Putin yatanguye gutangaza neza yuko gahunda z'ibiganiro byose byari biteganyijwe n'ibyateganyijwe kuzaba hagati y'impande zombi byose byohagarara, ahubwo bagatangura ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwirukana umwanzi. Abategetsi bagiye batandukanye muri kino gihugu c'Uburusiya rero bavuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba botsinda umwanzi, babashe kuba bumushyira hasi. Bavuze yuko bagiye kugwana mpaka batsinze. Hari amakuru avuga yuko rero indege zitagira abadereva cyangwa zitagira abapilote zizwi nk'amadrone zotanguye kugaba ibitero bikomeye cyane i Moscow mu mugwa mukuru w'icyo gihugu c'Uburusiya, mu gihe hari kujyayo n'izindi ndege zigiye zitandukanye. Ariko kandi binavuga yuko Ukraine nayo yabashije kuba yoburizamo ibitero bikomeye cyane by'indege zitagira abapilote cyangwa abaderevo nyine bari bohereje imbere muri icyo gihugu cya Ukraine nk'uko biriko bitangazwa. Ni ibikorwa bikomeye cyane rero by'ingwano zikomeje kugenda ziravuza ubuhuha, ariko kandi hakaba harabuze ushobora kuba yosoza izo ngwano. Abategetsi bakomeye cyane basanzwe ari abanywanyi ba Perezida Vladimir Putin barimo nka Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ndetse na Perezida Kim Jong Un ukuyobora Korea ya ruguru, botanguye kugenda bagaragaza neza yuko biteguye gutanga umusada wabo mu kurengera ndetse no gufasha Uburusiya. Ndabashimiye mwese kuko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu.